uko umwaka utashe kw'igenekerezo rya 15 Gitugutu Uburundi bwama bwifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni. Icivugo mpuzamakungu c'uyu mwaka kikaba kivuga giti umwanya wose twamana iminwe isukuye. Umunsi wahariwe gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni n'akaryo keza ko kwibutsa bene gihugu akamaro ko gukaraba neza iminwe dukoresheje amazi meza n'isabuni. Bidufasha kwikingira indwara zituruka ku isuku rike zitari nke nka kolera, amacinya, inzoka zo mu nda, tifoide, ubukangwe n'izindi, mbere tutibagiye na cakiza karanda ca corona virusi. Twibukanye ibiringo bikuru bikuru byo gukaraba, navyo akaba ari ibi: imbere yo gutegura imfungurwa, imbere yo gufungura, imbere yo konsa umwana, imbere uvuye mu kazu ka sugumwe canke uhejeje gutegura umwana yabihije. Vyongeye tubwirizwa kumenya gukaraba n'amazi meza n'isabuni igihe cyose dushitse imuhira canke igihe cyose duhejeje kurangura ibikorwa vyanduza intoke. Vyongeye tubwirizwa kumenyera gukaraba n'amazi meza n'isabuni igihe cyose dushitse imuhira canke igihe cyose duhejeje kurangura ibikorwa vyanduza intoke. Uyu munsi ushitse igihe igihugu cacu gihanganye n'ikiza ca kolera. Tuboneyeho akakanya ko kurarika bene gihugu gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni, kuko niyo nkinzo ku rugamba rwo kurwanya indwara zo gucibwamwo.